Ibintu vyaba bigiye gukomerana umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe ndetse n'abakozi bakorera mu biro vyiwe. Ni nyuma yaho babwiwe gutanga imihoho bivuye ku makosa umukuru w'inama nshingamateka yakoze ndetse akanakoresha umukuru w'igihugu. Muti ayo makosa nayahe? Hari urutonde rw'umurwi umwe tuza kugaruka ko murano makuru rwaruhejejwe gusohorwa mu nama nshingamateka hamaze kuba amatora. Amasoko akemeza ko urwo rutonde rwarahinduriwe mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe, mu nyuma nawe agashikiriza President Evariste Ndayishimiye urutonde rutari rwo. Ndayishimiye nawe agaheza agashira umukono kuri rwa rutonde yarungikiwe n'umukuru w'inama nshingamateka. Ibintu rero vyoba vyabakomeranye, ni ibintu bitoroshe na gato. Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Aho uri hose wowe ni ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu buraruko, mu buseruko, mu burengero, mu manuko, abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nk'abari mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Tugiye kubageza ko rero amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko mu gisata ca politike cane ko biriko biravugwa ku rongoye inama nshingamateka kuri ubu ariwe Daniel Gerase Ndabirabe. Ni mu gihe bamwe mu bashingamateka batanguye kumusaba gutanga imihoho. Ibi bikaba vyaje biturutse inyuma yaho ngubwiwe yakoze amakosa ndetse akanakoresha umukuru w'igihugu Nyiricyo Evariste Ndayishimiye amakosa. Ni mu gihe kandi hari umwe mu bahoze barongoye inama nshingamateka y'u Burundi nawe ndetse yumiwe yumvishe ingene inama nshingamateka yakoresheje umukuru w'igihugu amakosa akomeye mwigenwa rya bamwe mu bagize inzego zikomeye cyane mu gihugu, inzego zituma igihugu cizerwa n'amakungu, inzego zituma igihugu gihabwa imfashanyo zivuye hanze y'u Burundi. Ibi rero bikaba byaratumye umukuru w'igihugu akora ikosa gushika naho urwo rwego rwidogerwa ku rwego mpuzamakungu. Vyose turaza kubigaruka ku mutero. Daniel Gerase Ndabirabe n'ikico bakiriko kiratuma bavuga ko agomba gutanga imihoho. Dr Jean Minani niwe we yabaye wa mbere mu gusaba Daniel Gerase Ndabirabe gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'inama nshingamateka kubera amakosa yakoresheje umukuru w'igihugu. Kumwe mu bahoze barongoye inama nshingamateka y'u Burundi, muganga Yohani Minani yarume yumvise ingene inama nshingamateka yakoresheje umukuru w'igihugu amakosa akomeye mwigenwa ry'abagize ibiro vya CNUDH. Ico kikaba mu vyatumye CNUDH takaza statut A. Tubutse ko CNUDH ari umurwi uharanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kiganiro Dr Jean Minani yakoze ikiganiro yagikoze kugenekerezo 16 Rusama y'umwaka wa 2024 yagiriye akasaba ko umukuru w'inama nshingamateka atanga imihoho, inama nshingamateka nayo igasubira gutora agushasha abagize umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNUDH. Muti rero ikosa rikomeye rya Daniel Gerase Ndabirabe ni irihe? Kugenekerezo y'9/0 umwaka uheze w'2023 inama nshingamateka yaratoye abakomiseri batanu bashasha ba CNUDH. Yongera itora ibiro vya CNUDH bigizwe na Sixte Vinyini Muraba umukuru w'umurwi, Anakere Nzohabonayo icegera c'umukuru w'umurwi ndetse na Consolate Habonimana umunyamabanga w'umurwi. Kwigenekerezo ya gatatu Ndamukiza umwaka w'2023 itegeko rya President Ndayishimiye ryaragennye abagize CNUDH nkuko bemejwe n'inama nshingamateka, ariko riha abagize ibiro bitandukanye nabo inama nshingamateka yatoye. Ahari Consolate Habonimana itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashize Anesizi Mfatiyimana. Mu gihe c'amatora mu nama nshingamateka abashingamateka bari bahaye Consolate amajwi 96 mu gihe Anesizi bari bamuhaye ijwi rimwe, none uyaronse ijwi rimwe niwe yagenywe. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ngese vyo bari vyo vyahinduye ayo mazina? Ese amakosa yacu yemeza ko murantunge amasoko yacu yemeza ko urutonde rw'abagize ibiro vya CNUDH rwahinduriwe mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe. President Ndayishimiye yashize ku
ku rutonde yarungikiwe n'umukuru w'inama nshingamateka. Dr Jean Minani yahoze arongoye inama nshingamateka yumvise ivyo bintu yarumiwe, niko gusaba ko Daniel Geras Ndabiraba atanga imiho mu kubona yarakoresheje umukuru w'igihugu ikosa rihambaye gutyo. Dr Jean Minani mu majambo yiwigiriye ati: biratangaje kumva iryo bara ryarabaye, no vyita ibara kuko nta na rimwe bishoboka ko umukuru w'igihugu atera igikomo ku itegeko ritandukanye n'iryatowe n'inama nshingamateka. Ivyo bibaye gutyo iryo tegeko ntirishobora kwemerwa, ntiriba ari itegeko. Ni ukuvuga rero uwo murwi ntabwo ushobora kwemererwa ko ari umurwi wigenga, sino mu makungu gusa no mu Burundi ntabwo ari umurwi wigenga uraba agateka kazina muntu. Ngiyo umukuru w'igihugu akoresheje itegeko ridahari, igikorwa ateye ku mukono nta numwe acemera, vyokosorwa gute? Basubira inyuma bagasubira gutora. Ntibatora gusa umunyamabanga, batora umurwi, uwo murwi wose, kuko ntibabikosora. Uwo murwi nta jambo uzogira. Ibiro vy'inama nshingamateka vyarungikiye iryo tegeko umukuru w'igihugu rero vyategerezwa kubogozwa vyose uhereye ku mukuru w'inama nshingamateka. Amasoko ese ngo vyaragenze gute izina ry'umunyamabanga mukuru wa CNIDH naryo rihindurwe? Amasoko yacu y'ibanga yagiriza 60 Vinyini Muraba n'umwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka kare bo bumvikanye barahindura izina ry'umunyamabanga wa CNIDH. Mu kiringo cahera Consolate Habonimana ari icegera ca 60 Vinyini Muraba. Hagati y'izo ndongozi za CNIDH cuka cari kibi cyane kugeza aho 60 Vinyini Muraba yandikiye umukuru w'igihugu yagiriza Consolate Habonimana ko ari umuvugizi w'abatutsi bo muri CNIDH. Naho Consolate Habonimana atasubiriye kwemezwa n'icegera ca 60 Vinyini Muraba, uwo mukuru wa CNIDH ngo yoba yarababaye cyane kubona Consolate agarutse mu biro vya CNIDH mu gihe abagize ibiro vya CNIDH basinya bose kugira amafaranga asoke muri banki. Aho rero ngo niho hoba haravuye ko 60 Vinyini Muraba akora ibishoboka vyose kugira ngo Consolate Habonimana ntagaruke mu biro. 60 Vinyini Muraba n'uwo mukozi wo mu biro vy'inama nshingamateka ngo baribwiye ko Consolate agumye ari komiseri wa CNIDH agakurwa mu biro gusa ko ataco bitwaye. Niho rero ngo bazoba barihendeye kubera ivyo bazoba barakoze bitandukanye n'ivyatowe n'abashingamateka. Gutyo bazoba bakoresheje ikosa umukuru w'inama nshingamateka nawe arikoresha umukuru w'igihugu, uyo nawe aca asinya itegeko ritabaho. Mu nyuma bakwegera CNIDH yose icitakaza iteka ryayo mu makungu statut A. Jean Minani we akavuga ko CNIDH no munsi dakwiriye kwemerwa mu vyo ikora mu gihe yaganywe n'itegeko ritabaho. Daniel Geras Ndabirabe ngo yoba nawe nyene yaraguye mu vyo atazi, maze arungikira umukuru w'igihugu rutonde rutari rwo. Gice bikoze bino bintu birakeneye amatohoza nyayo, gutyo wabikoze wakoze ibara agahanwa. Birakenewe kandi ko rino kosa rikosorwa vyihuta, inama nshingamateka igasigura uko bino bintu vyagenze, hanyuma isubira itore gushasha abagize CNIDH. Uyu akaba ari umurwi ujejwe agateka kazina muntu nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe banavuga ko bamwe batanasiba kuwagiriza ko ataco ukora, ahubwo ngo ukoreshwa n'abategetsi bakomeye cyane bo mu nzego zo hejuru z'igihugu. Tukiri kubirabana n'agateka kazina muntu rero nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo Haguruka, ngo inyuma y'urwaruka rw'imbonerakure ruzwi mu kugandagura abanyagihugu ngo n'abakenyerarugamba batanguye kuza barakora ubwicanyi. Ngo hari umukenyerarugamba azwi ku mazina ya Pasikazi aba ku mutumba Rukoba agacimbiri Kazege muri komine n'intara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike, afadikanije n'abana biwe babiri ngo barafashe umugabo yitwa Ezekiel w'umubanyi wiwe aba muri yo karitsiye nyene, bamuhondesha amabuye mu mutwe gushika hacikana ku munsi wa gatanu ku mugoroba mwijoro. Intandaro y'ivyo byose kugira ngo uyo mukenyerarugamba agandagure Ezekiel ngo hoba hari haheze iminsi Pasikazi afashe umwana w'umuhisi Ezekiel ngo aramukubita cyane kubera agakosa uyo mwana ashobora kuba yari yarakoze. Hanyuma ngo amaze kumukubita uwo mwana ngo yaramukomerekeje cyane, biba ngombwa ko amujana kwa muganga. Kuba rero ifagitire uwo mukenyarugamba Pasikazi yishuye kwa muganga mu kuvuza uwo mwana ngo yagumanye inzigo yo kurondera ukwihora no gukorera ikibi kibishe uwo mubanyi wiwe Ezekiel.
nibwo rero kuwa gatanu igenekerezo y'17 Rusama y'umwaka w'ibihumbi 2024 ku mugoroba w'ijoro ariho uwo mukenyerarugamba Pasikazi afadikanije n'abana biwe babiri ngo bafata umugabo yitwa Ezekiel yari asanzwe ari n'umubanyi wiwe bamuhondesha amabuye mu mutwe gushika aracikana. Abajejwe intwaro bari kumwe n'abapolisi baraje gufata uwo mukenyerarugamba n'abo bana biwe. Umwana umwe ariruka arabasiga baca batwara Pasikazi n'umwana umwe. Muri kino gihe bakaba bapfungiwe muri komisare y'intara ya Gitega ku mvo z'amatohoza. Amakuru kandi avugwa n'ababanyi b'uwo mukenyerarugamba bemeza ko uyo mugore ngo yarasigaye ari umutekamutwe akomeye cyane yishimikije ko ari mu mugambwe CNDD FDD kuko ngo yarakaze cyane eka naho yakoze ibara ryo kugandagura umunyagihugu ngo nta cyizere bafise kwazuhanwa canke ngo amare n'akanya mu munyororo. Mu buzima bwa misi yose uyu mukenyerarugamba Pasikazi yarasanzwe acuruza ibijumbu mu gasoko gato ko muri quartier ya Yoba, nayo umuhisi Ezekiel ngo yakora imbabura akoresheje ibomba hamwe n'imireko bashira ku mabati kugira bakinge imvura. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo ngaho Igitega babona ivyirwa biraba bamenyesha ko muri kino gihe ngo abarundi bari mu gihugu aho wogira ngo bari mu ishamba, nayo umwami w'iryo shamba akaba ari ibihangange bivugwa ko bibarizwa mu mugambwe. Ivyo mu kubivuga bakemeza ko umugambwe ari uha impiga abanywanyi bawo mu gukorera amabi abarundi ngo kuko abanywanyi ba CNDD FDD ngo mu kurenganya abandi babikora kugira ngo berekane ko CNDD FDD ifise ububasha bwose ko kandi babwirizwa kuyikurikira ku nguvu. Tubamenyeshe kandi ko atamisi yari haciye ngaho nyene ku musozi wa Rukoba imbonerakure zikomerekeje cyane umunyagihugu yitwa Melisedeki Ndakoraniwe nawe akaba yari yahohoterewe ahantu imbonerakure zamazakorera amabi kenshi hasanzwe hitwa kw'Idodero. Aho hantu akaba ari ahantu imbonerakure zihohotera abantu muri ico gihe, akaba kandi ngo yarakubiswe cyane kugeza aho atakaza ubwenge kuko izo mbonerakure zamukubitiye kumwica zigaca zigira. Ico gihe naho imbonerakure zigizwe n'umugwi w'abantu 10 zabikoze ngo zizashingijwe imbere y'ubutungane ariko ntizigeze zikurikiranwa. Bamwe bagasaba indongozi nkuru z'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi batandukanye gufata mu minwe ivy'iki kibazo caba bigira ibihangange bakishimikiza umugambwe mu gukorera ikibi kibishe abanyagihugu ka bose bofatwa bagakubitwa intahe mu gahanga mu nyuma umutekano ukaganza mu gihugu. Aya niyo yaragezwe ko muri kano kanya rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. Numuza TV Imana ibahezagire.